Hunga kurondera atanakijijwe gusanga mu rusengero kuko arazi kukunda Imana apfuma avuga amaverse akaboroka nabiri kuko arazi yuko rangaje yawe ni Bibiliya azokurondera mu rurimi w'ivyo ukunda ico ukunda abantu bategezwa kukimenya. 11 verset 6. Kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Bona sifesa. Iyo umuntu atizera ntashobora gushika ahantu ahimbara Imana kuko guhimbara Imana birasaba ukwizera. Rero iyo utizera ntushobora guhimbara Imana mu nkomezi ziwawe. Hariho abantu bagerageza gukora ubugombe bw'Imana bakananigwa ariko kandi iri jambo ritubwiye ngo atakwizera ntidushobora guhimbara Imana, sivyo? Kandi uyizera agomba kumenya yuko iriho kandi yuko ari igira gute, niyo rémunérateur, niyo ihemba, niyo igirira neza abayizeye. Ni ukuvuga ngo ukwizera kumbarira yuko, ukwizera kurambwira yuko hariho ico nzokura, hariho profit, hariho inyungu, hari ikintu ciza nzokunguka mu kwizera Imana. Sinzi ko turumvikana. Rero iyo umuntu yizera agomba kumenya yuko mu binkikuje vyose, mu binzazaniye vyose, muri discipline binsaba kugendera mu nzira z'Imana, mu byose abwa byose ugomba kwizera yuko iyo Mana yawe iriho, ntiriho gusa ariko kandi irahemba, irashumbusha. Rémunérateur mu Kirundi ni gute? Bavuze gute? Irahemba abayizera. Bona sipesa. Reka ndabereka ikintu kimwe. Muri aba bakobwa batanu, abakobwa bamwe baributse ko bagiye gutegera umukwe. Kandi batanu baza biteguye banafise n'amavuta akwiye kuko bari bazi neza yuko umukwe ntiyabateguje umwanya uwari wo exact wo gushika ko n'isaha ashikirako. Baza batekeye amavuta, baza babitsa amavuta, n'est-ce pas? Ku buryo yashobora kubamaza igihe cyose gishoboka gushikaho umukwe aza kuzira. Iyo Bibiliya ivuga amavuta, Bibiliya ivuga amavuta iravuga kuri Mpwemu Yera. Bona sifesa. Iyo Bibiliya ivuga amavuta, igihe cyose mu gihe ca kera mu isezerano rya kera, igihe Samuel bamusengera kuba umwami, bamusutse ko amavuta. Igihe Dawidi baja kumusengera kugira ngo abe umwami, uravyumva? Bambi igihe Sauli bamusuka ko amavuta ngo abe umwami, igihe na Dawidi bamusuka ko amavuta ngo abe umwami, Samuel yagiye kumusuka ku ihembe ry'amavuta. Amavuta igihe bayasuka kuri Sauli, Bibiliya ivuga ngo Sauli yaciye atangura kuvugishwa, Sauli yaciye atangura kuzura mpwemo. Sauli ubuzima bwe bwaciye buhinduka, abantu bose barahokonesa changement mu buzima bwiwe. Kuko aho Mpwemu Yera aje ibintu birahinduka. Aho Mpwemu Yera ashitse canka haganje ibintu ntibiguma biri kwa kundi. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo Sauli amaze gusigwa, Dawidi amaze gusigwa, igihe cyose dusukwa ko Mpwemu Yera mu buzima bwacu, Mpwemu Yera azana capacité aha ugushobora abantu. Mpwemu Yera gushoboza kugendera mu vy'Imana gusaba. Iyo ubuzima bwawe bwuzuye Mpwemu Yera akubera inkomezi, akubera ubwenge, aguhishurira vyose. Nukuvuga ngo uwo Mpwemu, bona sifesa, uwo Mpwemu ni wagushoboza kwihanganira ibyo ugomba kwihanganira. Uwo Mpwemu ni wakwigisha igihe, uwo Mpwemu ni waguha ubwenge. Bibiliya yavuze ngo muri aba bakobwa abantu bari 10, batanu bari bafise ubwenge, ariko kandi ikintu gikarakteriza cyane kigaragaza ubwenge bari bafise nuko bari bafise amavuta akwiye. Mu yandi majambo, umuntu w'Imana uravyumva yifashe neza cyangwa afise ubwenge n'umuntu agize gute? N'umuntu yuzuye Mpwemu Yera. Kuko bamwe bisanze, uravyumva, amavuta yabo adakwiye, badashobora guhagarara muri presence, badashobora basanga ntibakwije, baba oblige gusohoka. Ariko reka ngaruke kuri iri jambo ivuga ngo atakwizera ntidushobora kumuhimbara. Yesu ashimwe cyane. Reka ndababwire abantu b'Imana, gukizwa n'uguhitamo, sivyo? Hama kugendera mu nzira z'Imana n'uguhitamo kubishishikara.
ngira ndababwire ngo abantu bizera Imana baraca mu ngorane, baraca mu ntambara, barahura n'ibintu bihinduka, baragira gute. Ariko kandi ngira ndababwire ngo biragoye kwizera iyo udafise intumbero. Abantu benshi bavuga ngo Mana ngo ndashaka kwizera. Ngira ndababwire yuko ukwizera, uravyumva, ukwizera kugomba kuzana n'intumbero. Kubera iki? Kuko bavuze ngo atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. Ico ni cambere. Kigira kabiri ngo kandi uwegera Imana agomba kwizera kwigize gute, kwiriho. Kigira gatatu kandi yuko ari ihemba. Rero iyo umutima wanje ushize amaso kuri rémunération, iyo umutima wanje ushize amaso kuco nzokunguka mu kubana n'Imana, iyo mparura nkabona agaciro ko kubana n'umucunguzi wanje canke cyo kubana n'umukwe, bintera kwiyumvira ikintu cyose, bintera no gukura mu nzira obstacle yariyo yose yotuma ntabana n'umukwe wanje muri ubu buzima no mu buzima buzoza. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo ushize amaso, uravyumva, Bibiliya ivuga muri Hébreu ngo aba bantu kuko bashize amaso kuri wa wundi canke ku gahembo, ngo vyabatumye bashobora gushishikara no kwihangana. Mu yandi majambo, hari ikintu mu buzima bwawe kijanye n'ico Imana kuvuga ko rishobora kuba ari iherezo ryiza, ashobora kuba ari umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwawe, bishobora kuba ari ivy'Imana iri kiraguhamagarira. Ariko hariho abantu benshi no musi muri kino gitondo bari hano hantu, ariko kandi bagomba gushira amaso yabo, uravyumva, kuri ca kindi c'iherezo, bagomba gushira amaso yabo ku gahembo kugira ngo gashobore kwihanganira ibindi bintu byose biba distraire. Kubera iki abantu b'Imana? Abantu benshi barasamara. Nasanze abakristo barasamara. Aba bakobwa batanu barantangaje kuko bari bakoze ibindi byose neza, basa nkuko bari mu ishengero, bari abakristo, ariko akadetaye gato karabatumye bahusha icabazinduye n'icabateye kuza aho hantu. None nimba bishoboka yuko hariho ibintu bimwe bimwe iyo twabisuzugwa Imana yabiha agaciro bidutuma duhusha ikintu nyamukuru twari dutumbereye, mbega ntimubona ko dukwiye kwibaza ubuzima tubayeho uno munsi ubwo ari bwo? Aba bakobwa batanu bari bafise ubwenge, ikintu bari batumbereye umukwe, vuga utumukwe. Ntibigeze bemera no guha lift bagenzi babo ngo babayeho ko dukeya. Wo kwibaza ngo barabaye abakobwa bikunda, wo kwibaza ngo bari egoiste kuko ibanse kubaho ko duke umwami abasanga indani. Ariko kandi baravuze ngo ntidushobora kubaho ko naho dufise reserve kuko vyoba bike. Et pourtant umukwe yarashitse, akaruru kari kavuzwe, yari ku muryango. Rero hari hasigaye umwanya muke, nukuvuga ngo reserve nkeya yoshobora kuba satisfeza canke yoshobora kubakwira gushikaho umukwe ashikira. Ariko kandi ikintu mbona barabibye kuko ku kintu kijanye n'amavuta yabo onone gusipa. Hari ibintu naho ufise abagenzi bakubwira ngo gute ngo ure exagera. Hari abakristo bashaka kwigira abantu bari modere, hari abakristo bashaka kuguma bakundwa n'abantu, hari abantu usanga yari umutezi w'inkuru hirya mu bagenzi biwe, uravyumva, bakagukunda cyane. Mwari mubizi no mu kabare haba abantu batera inkuru nyinshi cyane kandi batagira n'amahera yo gusorora. Ariko kandi niya Kenye nibagusiga, baguhamagara igihe cyose kuko iyo utahari igipindi kigenda nabi. Nukuvuga ngo hejuru y'ivyo banywa nawe barakeneye amajambo yawe. Nico gituma naho umufuko wawe uri empty gute baragutumako, baraguhitana kukurikira umara kugira ngo ijoro ribe rirarengana. Ugasanga bene uyo muntu yakijijwe kundwa, abantu bose bamwadoha. Yesu akakubwira ngo coupe, va hajya ahantu, va muri ijya milieu. Nawe urazi yawe yariyo, ashobora kuba atari hajya, sivyo? Yako je hajya ndahakarira kuko hari ice societe yacu, sivyo? Yesu yatangura kukuvanayo, ukumva uri muhira nk'ikibono, ukumva umengo ufise irungu, ugomba kuraba Bible canke ukaraba #TV. Muramura n'abantu benshi bagikizwa ngaha vandeze bako none ngo mwebwe, ngo nta kindi kintu. Kuwase ngo ibintu wanje ngo muze murayiprolonge, uravyumva? Kuko bamenyereye kuja ahantu, bamenyereye ugwamwo, uravyumva? Ariko hari igihe dukizwa Yesu akatuzana ahantu atwigisha kumuryohererwa we, akaduhaza, akadukwira, atafuro ririmo, atabandi barimo, atadoration yindi hari aho bakubwira kuri w'agaciro. Uravyumva? Rero iyo ushatse kumukunda ngo umufate, ukongera ugashaka no gukunda iyo wahora, akaza akakubwira uro musi muri kino gitondo ngo nta muntu ashobora gukorera abami babiri kubera yokunda umwe akanka uyundi, nukuvuga ngo numwama apfuha yiganza atakindi na kimwe agomba kugusangira. Naha rero nimba atantumbero yicu ugomba gushika kufise, uravyumva?
ni ikibazo gikomeye. Ndangirize kuri inkuru ya Mose, Hébreux 11. Aho nyene twari turi ku murongo wa 24, sivyo? Ukwizera 12 24 11:24 24 kuri 11. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Murabizi yuko mu gihe ca Israeli, inkuru yose murayizi, mazi ko mu gihe ca Israeli ubwoko mu gihe ca Egiputa ubwoko bwa Israeli bwarakuze gushika naho bavuga bati aba bantu twarabahaye ibikogwa vyinshi cyane kugira bakabumba amatafari bakubaka amapiramide n'ibindi byose, ariko kandi reka aba bantu tutangure kubica kuko baravyara cyane. Batangura kwica abayuda, batanguye muri uko kwica abayuda barabamara bagenda gute bakica abana bakivuka, bagategeka abagore bavyaza b'abanyegiputa yuko akana k'agaheburayo kavutse bakica. Ariko nyina wa Mose aravyara umwana, uravyumva, aramuzigama aramurinda. Umwana amaze gukura, nyina abona ko atagishobora kumuhisha ukundi, amuterera mu mazi. Umukobwa wa Farawo aramutora ari karoga, akunda ko kana, acava ngo ndimundonderere umuheburayo kazi azonyonkereza aka kana. Nyina wa Mose yinjira muri pale muri ubwo buryo. Muravyumva, muri ico kibazo kigoye, ariko kandi ngomba kubereka ingene Imana yacu ari Imana y'amadetaye. Bwana asifiwe sana. No mu bintu umenga ntivyumvikane ngene yuko biragenda, Imana yama isanga umugambi wayo, ikawufatira hejuru ku mazi, ikawufatira muri pale, ikarekipera situation kuko ici shaka kizoba. Raba umuheburayo kazi aje konsa Mose, umenga ni coincidence cyangwa umenga nubo batoye o hasard, ariko Imana sinzi ngene yakordonye ibintu byose, ariko batora nyina wiwe. Nyina aronsa umwana, ariko nyina mu kumwonsa akamwonsa amukuza, amwana akiga amashuri akomakomeye. Egypte yari civilisation ikomeye, yari ifise formation idasanzwe, uravyumva. Umwana akaba nka samuragwa, akaja kwa papa umwami, akagira gute, akaba nk'umwana wo mu nzu y'umwami nyene. Ariko kandi mu myanya y'ukozwa no kwambikwa, kuko bene abo bana badahura kenshi n'ababarera, uravyumva, ariko babahura nabo iyo bariko babakorera amasoin. Nyina wa Mose agafata umwanya wo kwibutsa umwana wiwe yuko ari umuheburayo, akamwibutsa yuko ari amasezerano y'Imana ari ku buzima bwiwe, agafata umwanya muri conditions zigoye yuko biba ijambo ry'Imana mu buzima bwiwe. Bavyeyi muri hano hantu, barundi kazi, tugira amahoro. Mugomba kwiga bavyeyi kubiba ijambo ry'Imana mu bana banyu, uko bimeze kose mu biba ijambo ry'Imana mu bana banyu. Haleluya. Kuko ni imbuto, uravyumva, uko izorushiriza gukura no gukura muri bo, abana bazomenya umugambi w'Imana. Mose arakura akiga, akigishwa kugwana, akagenda kugwana intambara, akagaruka, agakundwa na Farawo, akaboneka nka samuragwa, akabona nk'umwana w'umwami nyene bamugize umwana wo mu nzu. Ariko nyina agashishikara kumubwira nature, akaranga kiwe, uwo ari we, ubwoko bwiwe, appartenance yiwe. Una munsi dufise ikibazo mu ishengero yuko abantu badashaka kumenya abari bo. Turihanga ryatoranijwe, turihanga ryejejwe. Haleluya. Ntitwaguzwe n'inzahabu n'ifeza, ariko twaguzwe amaraso y'igiciro y'umwana w'Imana yikundiye. Yaratwiguriye, niyatanze, niyatumye abaja, niyatumye abakozi, ariko ubwiwe yariziye kugira ngo je na wewe aturonke. Nico gituma turi ubwoko buri précieux. Haleluya. Mose aregwa yigishwa ari we amaze gukura mu gihe ciwe cyo guhitamwo. Bibiri ivuga ngo kubwo kwizera. Haleluya. Yari afise choix zibiri. Bamubwira ko ari umuyuda, abo bavukana bari abantu bafite atura amatafari ijoro n'umurango buzuye ivyondo mu maguru yose. Nibwo bwari ubwoko bwiwe. Ariko kandi ubwoko bwiwe nibwo ari bujanye na condition yo yakuriyemo ni yarimo. Ni intellectuel, ni respecté, n'umusirikare akomeye, ni general adasanzwe, afise honneur, afise abantu bamwumvira. Nukuvuga ngo yari afise uguhitamwo kubiri. Yashobora guhitamwo kuba umwana wo kwa Farawo, canke agahitamwo ubwoko bw'abiwabo bufudikanye. Birangora gutahura umuntu
akiri muto afise imyaka ya Mose yari imyaka 40, biragoye gutahura umuntu afise iyo myaka aba afise imigambi yo kuba grand, aba afise imigambi yo kuba munini, ababona Farawo agira henuka agira apfe amusubirire mu kibanza, ababona ugutwara na success n'icubahiro biri à sa portée, abona yuko asigaje iminota 5 agashika muri vya bindi abantu bipfuza. Haleluya. Ariko iri jambo ryatubwiye ngo ukwizera, bantu b'Imana, ukwizera ni ikintu gituma umuntu ashobora guhitamo ibindi abantu batumva, kuko ukwizera gufise iyindi filozofi. Iyo umuntu yizera ahitamo agahembo gatangwa n'Imana. Iyo umuntu yizera aba yizeye yuko iyo Mana asenga atari religion, si dini, si ubuporoti, si ubukatolika. Ariko iyo umuntu yizera aba amenye yuko iyo yizera iriho kandi igira gute, iri rémunérateur, irahemba abayizera bose, nizokoza isoni abayizera. Umuntu iyo yizera aba azi yuko azogira iherezo ryiza mu maboko y'Imana. Iyo umuntu yizera yimaria arongora umugambi w'Imana. Shengero ry'Imana ndaje kubabwira ngo ntiri muri umukwe wa Yesu gusa, ni muri umugeni wa Yesu gusa, ariko kandi mwubakanye nawe bice maraso y'umwagazi. Haleluya. Muri umubiri wiwe, muri urugigo rwiwe, niwe mutwe, natwe turi ingingo. Mose ngo kubwo kwizera, haleluya, yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ahita kwitwa umwana w'umuyaya. Reka ndababwire abantu b'Imana, agakiza kararengeye kubaho no gufungura no kujya no kujyana. Agakiza ni ideal, ni ikintu kiri precieux, kirengeye théâtre. Kandi kubwako ushobora gutakaza ibyo abantu baha agaciro, kuko wamaze kubona agaciro kari muriko. Kubwo kwizera Mose yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Bantu b'Imana, ndaje kubatumira no munsi kubabwira ngo kubwo kwizera hari ivyo mugomba guhitamo. Kuko iyo umaze guhitamo nk'uko Mose yahisemo, uravyumva unywana na mpwemu yera, ubana na mpwemu yera, uravyumva wuzura mpwemu yera, ugira ivyamwa vya mpwemu yera, abantu bakubona mu mpwemu yera, ukoreshwa nawe. Nuvuga ngo ubuzima bwawe hari transformation itangura kuza, hari changement ifata ikibanza, kuko mpwemu yera araganje, sivyo? Ndangize kuri umurongo mvuga gute ngo agahitamwo kubabaranwa nabi n'abantu b'Imana, abirutisha kumara igihe mu bihimbaro vy'ivyaha, kuko yimviriye yuko gucokorana na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa, kuko yatumbera ingero azogerererwa. Haleluya. Yasanze kubabaranwa na Kristo ari ivy'igiciro kurusha ubutunzi bwo muri Egiputa, kuko yaratumbereye ingerero azogira gute, azogerererwa. Nukuvuga ngo ukwizera kwiwe ni kwari ukwizera kuri vide, kuri muri vide, ariko ukwizera kwiwe kwari gufise intumbero yica azogererwa na Kristo. Inyuma y'uko umwungere, imbere y'uko umuntu asuzuguritse Mose, imbere y'uko gutabwa kure, imbere yo kuja kurongora kwa Yetiro, imbere y'uko umuntu yicaye atazi vyabaye, imbere yo gutabwa nabi wabo, ivyo byose vyabaye ikiguzi kwizera kwiwe kwarishe. Ariko inyuma y'ukwizera no kuguma ku mwami wiwe gushika ku iherezo. Haleluya. Ikinco gituma amazina y'aba bantu banditswe nuko hari ikintu batumbereye bakigira gikuru kurusha ubutunzi bwo muri Egiputa. Kwatumye aba bagobwa b'abanyabwenge bazigama amavuta yabo, bagira na reserve, kuko bari sure kumukwaza kuza. Ariko bajya abandi nibaza yuko batari sure kumukwaza, kuko iyo baza kuvyimvira ntibari no gusinzira abona ko amavuta yabo ari karahera, bari kuja kurondera ibutike kare. Ariko babayeho nk'abataco binona, ku munota wa nyuma baravumbuka. Shengero ry'Imana, kuvumbuka uyuvumbukanye no vyari bivumbukanye. Ntitugomba kuba ishengero rikorera muri precipitation, ariko muri abantu muri avize, ushire ubuzima bwawe mu rutonde rw'Imana. Haleluya. Amen. Ushire ubuzima bwawe mu rutonde rw'Imana. Haleluya. Amen. Wizeye wa wundi ahemba, rushira amaso ku gahembo kiwe, hama biguhe kunesha ibindi byose biriko biragukwega. Aba bakristo mukigenda mu mabwate, vraiment ivyo bintu byararengeye igihe.
nta kundi ayo maguru yawe yotambira umwami. Urabona yuko naho de papa agerageza kuyadebloka ali locked. Kubera iki? Kuko nyene uravyumva ntugira teme, utambira umuriro ugatambira n'ijuru. Uravyumva ntitugomba kubaho nk'abantu badafise principe. Ndakunda ubuzima bwa Mose, yakunze ikintu aragifata kimuha gutabwa, arahebwa, ashigwa kwibarabara, acika umungere, arasuzugurwa, ava mu cubahiro, akubitwa hasi cyane, atangura ubuzima zero. Yararindiriye gusa kari Imana yakiriza umuriro mu gisaka igasubira kumuhamagara. None mwe kuki mushaka gukizwa mudashaka gutanga ikiguzi cyo kumukurikira? Ntimubona ko muzava muja kurondera amavuta ku ibutike mugasanga birugaye kuko utuzuye. Haleluya. Ibintu byo kuvuga no please, hari changement igomba kuza mu buzima bwacu. Nimba tumurindire amavuta yacu akwiye. Haleluya. Kandi ico bidusaba cyose kugira ngo tumurindire tugikore gushika twumvisa akaruru kiwe ko kuza. Kuko niwe ntumbero yanje, niwe ntumbero y'ishengero, andeo yo kuba tumwiteze kandi tumushaka. Ishengero ntigiye exist. Ishengero si association, si mouvement, si cadre ya morale. Uravyumva? Ariko kandi nagakiza n'ubunsabane nukunywana n'Imana nukugumbirana nayo. Uravyumva? Ugasuzugura ivyisuzugura, ugahagacira ivy'agaciro kugira ngo nawe mu gihe gikwiye gushire hejuru. Haleluya. Duhaguruke dusenge. Abantu uno munsi bari ngaha baje gusenga, ako ndashaka kubibutsa dusenga mu kibanza murimo. Ndashaka kubibutsa yuko mu bantu bicaye hano hantu hariho abo Bibiliya yita abanyabwenge, ariko kandi munyemerenda nabivuge hari ibijuju vyicaye ahantu. Heureusement si jewe nabivuze, biri muri Matthieu 24-25. Uve kuri verset 1 umanuke uraza gusanga harimo ibijuju n'abanyabwenge. Sivyo? Washaka kuduza amaboko yawe tugasenga. Haleluya. Ako kandi nimburi hano hantu wowe sishaka kuduza amaboko ariko ukaburi ngaho ukavuga ati uyu n'umunsi wanje wo guhindura ikibanza. Amavuta yanje ntiyuzuye, ndashaka gusengerwa. Ibintu byanje ntibihagaze neza, ndashaka kuja gushira ubuzima bwanje mu rutonde rwiza kuko iri jambo no munsi ryansinze. Wewe ndagusaba unyaruke uze ngaho imbere igihe abandi bariko barasenga badugije amaboko yabo. Shaka turibaza imbere ngaha turirimba indirimbo ati nguhaye vyose. Nguhaye vyose. Kini gitondo cyo guha vyose Imana yawe. Hari ivyo wisigarije, hari aho utayemereye kwishika, hari ivyo wayimye, ariko uyu n'umunsi wo kubiha Imana. Uyu n'umunsi wawe wo kwishikanira Imana. Nta kintu giteye isoni na kimwe kihari. Naho wowe uri mu kibanza ukavuga ati nanje numva ko hari ibintu ngomba gukosora. Uracafise guhitamo kuri uyu munsi. Responsibility iri mu kuboko kwawe, nta wundi muntu numwe guhitiramwo. Nta nuwo gutwenga kuko nabandi bose baciye aho hantu. Kandi uwo gutwenga nuwo basuzugura agahembo kava ku Mana. Ariko uyu n'umunsi wawe. Avuga uti Mana ndashaka kukwiha, ndagomba kuguha vyose. Guhaye vyose. Umuha urugo rwawe, muha abana bawe. Nimba hari ukugwara kuri mu muryango wawe ubimwereke. Nimba hari ingingo ugomba gufata, amadecision akomeye ugomba gufata, uyamuhe byose ukibimwereke. Haleluya. Haleluya. Hariho ushobora kuba uri no ngaha anya ariko ukavuga uti jewe ubuzima bwanje ntibwuzuye mpwemu yera. Hari abantu bashaka kuzura mpwemu yera bari ngaho no munsi muri kino gitondo. Nimba warakijijwe ayo ukaba ugomba kuzura mpwemu yera, ukavuga ngo amavuta yanje ni make, nawe we nuze. Hari igihe utakaza uburyohe n'ubushobozi bwa mpwemu yera mu buzima bwawe kuko wiyanduje. Kini gihe cawe ca sanctification, kini gihe cawe cyo kwitunganya, kini gihe cawe cyo kwihekonsilia n'Imana, kini gihe cawe cyo kuzura. Ndaguhamagaye muri kino kibanza nawe uze ngaha anya uvuga uti Mana ndagomba kuzura mpwemu yera. Uragomba kuzura ivyama vya mpwemu yera, uragomba kubona ivyama vya mpwemu yera mu buzima bwawe, uragomba kubona inkomezi za mpwemu yera, uragomba kumva, uragomba kuronka, uragomba mpwemu. Urakeneye kuzura. Urumva yuko hari ahantu menga urumye. Hari abantu bicaye hano hantu ariko kumva urumye
ukumva umenga ubuzima bwawe burumye, iki ni igihe cawe avuga uti Imana niworoshe, suka amazi, suka uruzi mu bugingo bwanje, suka uruzi mu bugingo bwanje, suka uruzi mu bugingo bwanje. Wagerageje kuja kugura amavuta hanze, wagerageje kuja kugura uburyohe hanze, wagerageje kuja kugura hanze, ariko ntibiri hanze, ariko biri indani. Niwaguhaza, niwagusatisfeza, niwagukombla, niwakwambika ubwiza, niwakuzuza inkomezi, niwaguhakunesha icaha, niwakunesha ikintu cose. Hallelujah, 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 hallelujah. Kuri uyu yaje ngaho imbere, kuri aba baje ubwa mbere uje guha Yesu ubuzima bwawe, subiramo aya majambo. Abandi bariko barasenga mu bibanza vyabo, vuga uti Mwami Yesu. Subiramo cyane uti Mwami Yesu, kuri uyu munsi ndaje kugusaba imbabazi. Naragucumuyeko, nagendeye mu nzira mbi, ariko kubw'ijambo ryawe uyu munsi ndasavye imbabazi. Warampfiriye ku musaraba, kandi ivyaha vyanje waravyikoreye. Nico gituma ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Kaze mu mutima wanje kugira umbere umwami. Ndashaka kubana na wewe ibihe vyose, muri ubu buzima no mu bihe bitazoshira. Ndakwakiriye mwana, ndahisemo gucika umwana wawe. Mpwemu yera, ngwino mu buzima bwanje, wuzure umutima wanje. Kuri uyu munsi ndaguhaye kazi, wandike izina ryanje mu gitabo c'ubugingo, kugira ngo ninava muri ubu buzima nzobane nawe ibihe bidashira. Satani, ndavuye mu nzira zawe, sinkiri uwawe ukundi, ariko uyu munsi ncitse umwana w'Imana. Urakoze Mana ko wambabariye, urakoze ko wakuyeho ibyaha byanje byose, ivyo navuze, ivyo nakoze, ivyo niyumviriye, vyose wabihanaguye. Ndagushimira amaraso yawe anyejeje kuri uyu munsi, mu izina rya Yesu. Reka twese nk'ishengero tuduze ibiganza vyacu dusenga. Hallelujah, 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 hallelujah. Kini gihe cawe, kini gihe cawe, kini gihe cawe cyo kwiyasuha kw'amavuta yawe kwiye. Kini gihe cawe cyo kumenya neza ko muhemu yarayuzuye ubuzima bwawe. Ejo tuzovuga kuri aya mavuta mu buzima bwacu, icamaze, icahora akora. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kini gitondo ciza, kini gitondo cyo kusubira kwibutswa yuko tudashobora gukurikira abami babiri. Hari ibintu vy'Isu gikunda, hari ibintu vy'Isu cizirikiyeko. Uracakunze abahungu, uracakunze abakobwa, uracakunze boîte, uracakunze gusohoka n'ibiki. Abantu bakuzi nk'umuntu yakijijwe, ariko urabazazaniye, uri sujet ya confusion. Abantu nibazi uko bagufata. Natwe niyo batubajije ku vyawe ntitumenye uko tubifata, twabuze uko tukwita. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kudashushe kandi ntube kandi unakonje, ehera bangiye kukudahwa. Imana yawe si Imana ya kompromis, Imana yawe si Imana yo kuvangwa. Ariko nk'uko Mose yahisemo gushushanywa na Kristo, agahitamo kubabazana na Kristo, akabahitamo kubabazana n'ubwoko bw'Imana, nawe ugomba guhitamo kugira ibikubabaje, ugomba guhitamo kugira ikiguzi utanze, kugira ngo kumukurikira kwawe kugaragarire bose, bibe evident, bigaragarire umuntu wese. Arageze igihe yuko ubuzima bwawe shengero budacika source ya confusion, budacika ubwo kuzazanira abantu. Hari abantu babonye abakobwa 10 bagenda, ariko babonye 5 batabanye n'umukwe, babonye 5 bagarutse. Abo 5 kumbure bari bambaye nk'abandi, ariko nabo bose bari bafise amatara bambaye nk'abandi, babonetse badakwije standards z'Imana.
hari urugezi Imana ishiraho umuntu w'Imana, kandi ugomba kurugeza ko, ugomba kurushika ko, ugomba kubone kurushitse ko. Hari abantu no munsi mw'ishengero sinzi ko ari ibice 50%, sinzi ko ari 60 canke 70, sinzi ko ari 10 canke 15, ariko hari abantu batari ku rugezo rwo kwemegwa. Hari abantu bazovuga ngo mukunzi nyugururira, mukunzi nyakira, azovuga ngo sinigeze kubamenya. Birashoboka yuko hari abantu bari hano hano ariko Imana itigeze kubamenya, kuko mutigeze muhagarara mu rugezi bahagara guhagarara. Uhaye vyose Yesu nguha y'umutima. Haleluya. Mana yo mwijuru, ndasengeye abantu bawe mwami kuri uyu munsi. Ndasengeye abantu bawe Mana yo mwijuru bako barafata amadesiziyo mashasha mu buzima bwabo. Ndasengeye Mana aba bantu bumva bagomba kuzura muhemuye. Ndasengeye abantu Mana yo mwijuru babaye mu buzima bwo kuvanga, bituma muhemuye atacuzuye ubugingo bwabo, bakumva bari mu gukama, bakumva bari mu kuma, bakumva hari ibintu bitagendeka neza, bakumva ubugingo budatemba, bakumva batafise urugezo rwo kunesha rukwiye, bakumva bataguwe neza. Mana muri kino gitondo mwami turangiza uyu mwanya wacu, Mana ndabasengeye, ndahamagaye ubushobozi bwa Mpwemu Yera kugira ngo busubire kuzura ubugingo bwabo. Ndahamagaye ubushobozi bwa Mpwemu Yera kugira ngo bwuzure ubuzima bwabo. Mana ndakweretse mwami attitude y'imitima yabo, uburyo baguhindukiririye, uburyo mwami bahisemo mwami gukuraho intambamyi yose na obstacle yose ituma Mpwemu Yera adashobora kuganza no gutegeka mu buzima bwabo, ituma baganzwa na kameremere ariko bikanga ko barongorwa na Mpwemu Yera. Ndavuze Mana ngo bivanye no guhitamo kwabo, ndavuze ngo Mpwemu Yera niwuzure ubuzima bw'abantu, Mpwemu Yera niwuzure ishengero ryose, Mpwemu Yera niwuzuye abakoraniye hano hano, Mpwemu Yera nuze gushoboza abaanya kugira ngo bazigame amavuta yabo, nushoboza bahisemo neza kugira ngo bazigame amavuta yabo, kugira ngo babe bafise igikombe cuzuye, kugira ngo babe bafise n'ayasesekara hanze, kugira ngo babe bafise n'ayo bosuka ku bandi, kugira ngo yamere igikombe gitemba. Mana kandi ubuzima bwawe bushishikare kwerekana Mana les vertus de ton royaume. Ndagushimiye mwami muri kino gitondo, ndagushimiye ku muntu wese yumvise ijambo ryawe, ndagushimiye ku bantu bari confronté n'amadecision akomeye bagomba gufata, ndagushimiye ku bantu mwami uri kurakura mu bikomeye, uri kurabajana Mana mu ijuru mu byo wewe wita bikomeye, bari muri iyo transition, bumva bariko baraca ahantu hagoye. Mana reka baremeshwe n'aya majambo yuko ko Mose atemeye kwitwa umwana wa Farawo ariko agahitamo kubabazanya na Kristo. Reka birugwe n'ayo majambo kandi bamenye yuko imibabaro bahura nayo hari habera benshi bahura nayo mu isi. Ndasenga Mana mu ijuru ngo ushoboze ishengero ryawe guhagarara mu kibanza rigomba guhagararako nk'uko Mana mu ijuru bahamagariye. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye. Amen, amen. Amen.